turiko turagerageza gushira hamwe aba artiste batandukanye benshi barakunda kumbaza ngo ntimbega ngo aba artiste ngo barabaki Bakunzi ba JCTV muriko muradukurikirana ku mpande zine z'isi iki ni ca kiganiro ugwaruka mu iterambere ikiganiro cama kibabwira ivyo ugwaruka rutandukanye ruko rurakora mu bikorwa vy'iterambere muri kino gihugu cacu uno munsi rero kuri plateau ya JCTV nkuko mubibona turi kumwe umutumire adasanzwe n'umwigeme ndamusabe idondora bariko baradukurikira ndabaramukije mwese ego akazina kanyu nitwa Iradukunda Gladness nk'abandi mu artiste ego Gladness yavukiye he abahe Gladness ni munyagitega Gladness ni munyagitega akaba abini Bujumbura gasikebuye akaba yikorera ivyiwe ego nkuko mubibona uno munsi kandi turi kumwe n'umumenyesha makuru novugana umumenyesha makuru mugenzanje yatanguye kwimenyereza hano kuri televiziyo yacu ya JCTV nawe ndaguhaye ikaze murakoze ego nibaze yo kuza kumfasha kwanima kino kiganiro ego bakunzi ba JCTV iki rero ni ca kiganiro mwama mugikurikirana iminsi yose uno munsi rero turagiye Gladness Iradukunda utuzaniye ibiki ndabazaniye ibintu bishasha gusa okay jeyo mu bisanzwe navuga gute dufise company si jeje nyene turi kumwe n'abandi dufise company yitwa yo company ni nka company ijeje gushira hamwe turiko turagerageza gushira hamwe aba artiste batandukanye benshi barakunda kumbaza ngo ntimbega ngo aba artiste ngo barabaki kubera artiste mvuze mu artiste burya nawe uri mu artiste mvuze mu artiste baratandukanye jewe ndiko mvuga mu artiste ni kuvuga harimwo abacapa harimwo ababumba harimwo ababaza donc abo dushoboye gushikira bose turashoboye kubashira hamwe ariko muri ico gihe tumaze igihe gito yidutanguye turacari batoya rero twege ikintu dukeneye muri kano kanya ikintu dukeneye ni soutien y'abashobora kudufasha bose okay nibaza aho turaza kuhageraho uvuze yuko muri York umuntu yumvise York company yumviki York ni benshi barakunda gukoresha bimwe bavuga ngo abbreviation York yo bari abbreviation oya York si abbreviation York ni congereza ariko mu kirundi novuga ko ari nk'umutwaro York umutwaro none muri company mufise umutwaro wahe okay dufise umutwaro wo kuvyara ikintu kiri mu bajene je twarigeze kuyaga n'abajene barambwira yuko nyene bafise uko nyene batabashigikira mu bintu bitandukanye tuvuga ati okay twegere umva dufite twakora ibintu byo kujisha uwo turi kumwe akora ibintu vya muziki ati none nta kuntu twogira ikintu kimwe gishobora guhuza abo bantu kugira ngo twese dushobore gukorera hamwe kuko umutwe umwe ntiwigira inama kandi mu gihe tuzoba turiko dukorera hamwe bizokora ko tuduzanye yego hanini nyayo kniyo okay muca mushira aho mushira inguvu hamwe nk'aba artiste uno munsi ibikorwa vyanyu bivuga nk'uwo bagendera nibikiyobona yobona ibintu byinshi mu bisanzwe twe ahantu dusanzwe dukorera kadabomba zimvuga ahantu dukorera ni mu maramvye ntuburashika mu maramvye cyane ahantu bita ku vyamwa maze gushika ku vyamwa ucubona ahantu biri ko nitwe twenyene tuhari aho hantu ibintu dufise nibiki rero ibintu dufise amapo abomvye dufise ibintu byo kurira ko bibajije mu mbaho dufise amatablo dufise ibintu byo kujisha dufise toutes sortes ibintu byose bashobora kumanika mu mazu bishobora kudekora inzu yanyu amigasa neza nivyo dufise kubera iki mwahisemwo kiriya kibanza
ubwo ntimwagihisemo kubera cegereye ikibuga c'indege dushaka dushaka kwatira abantu bose dushaka kwatira abantu bose kuko turiko turara abantu benshi bahungira muri ville rero twesha tuvuga ati bon reka nubwo tugiye ahantu kure reka twemere tuje kure kuko hari igihe usanga umuntu agiye kuri aeroport adafise hariyo nk'ibintu yibagiye benshi barakunda kugenda batwaye amakado rero urumva tuvuga tega dushire ngaha nawe niho umuntu yibagira ikintu azotwibuka ace ngaha aze kukigura kandi turaronka abakiri yego no kuvuga ibintu by'impano ibintu by'ibibumbano ibicapo mukora nk'umuntu urumva bakeneye yoke iramuhaye karibu munzira ija kuri aeroport nuzoba yacerewe kukirondera mu gisagara hagati ariko aragenda azogihitana ego ikintu hanini nyaje no babwira dukeneye guteza imbere akaranga kacu ku Burundi n'ibintu bikorerwa ngaha hagati mu gihugu cacu ni kuvuga namba hari ingenzi zoba yaje no onye mu Burundi turakeneye ko izogenda itwaye ikintu kivuye mu Burundi cakorewe mu Burundi bavuga ati iki kintu nagikuye mu Burundi rero ico nakuye mu Burundi ni iki ego mbega mugenzanje nta kajambo nta kibazo ubona wo mubaza mushiki wacu je dafise ikibazo ngomba kumubaza gatoyi so mwatubwiye ati kuri yo company mufise so ni kubijanye n'amatara mwegeranije hamwe mushaka gushira hamwe mwese kugira mukore ku bintu bijanye n'akaranga ku Burundi so turabona mwatubwiye neza ko harimo n'ibintu byo kudekora amazu biraboneka cyane amazu y'abantu urasanga kenshi turiko bahejeje kuyubaka ugasanga bariko n'ibintu nyene vyamenyerewe kuca bayasiga amarangi kuno muga mwatubwiye neza ko mushobora kuza muravye nk'inzu gusa mugaca mubona design mushobora kuyiha kugira iyo nzu ise neza ariko ndiko ndabaza ati none iyo ide mwese yazanye n'umuntu umwe canke ni groupe yabaye hamwe nk'abantu nkabangaye mukiyumvira kuri ico kintu tukavuga ati iki kintu dushoboye kugikora kiradushobora kudushikana ahantu nka nico kibazo nagomba kubaza mu bisanzwe muri groupe haba hariho umuntu umwe afise vision twege dufise vision imwe rero muri iyo vision haba hariho abartiste bamwe badafise gushika kuri iyo vision bashika tuvuge ko bashobora kugarukira nko ngaha twe natwe turabona ko dushobora kugaruka kurenga aho bariko baragarukira gati bon kugira ngo rero dushobore guhuza gushira hamwe reka dukorere kuri ino vision yacu baca bakorera kuri vision yacu hama ikindi naco twiyumviriye twararavye turaba amazu menshi usanga arimwo ibintu bakuye hanze ibintu bakuye muri Tanzania ibintu byabaye exporté mu bindi bihugu gati none niho Imana yadufasha tukaronka amafaranga turashobora nko kwekipa nka hotel yose tukayekipa n'ibikoresho bikorewe ngaha hagati mu gihugu yego mu Burundi yego made in Burundi yego made in Burundi ku buryo umuntu avuye hanze erega abantu bari hanze ivyo bintu vyiza barabizi ariko mu gihe bazuza ngaha mu Burundi bagasanga hariho made in Burundi ashikiye ahantu hari made in Burundi donc ibintu nta nivyo yari bwabone tuvuga ati wow ndabonye ibintu bishasha ego je ni hanini yanovuga kandi nowe uzurabe aba bazungu baje ino babonye ibi bintu by'iwacu by'akaranga k'i Burundi uzurabe abazungu iyo baje ino nibirukira kuja kuraba vya bindi gutembera bamenyere kuko nibo barabifise usanga bari mu ma site touristique bariko baratembera kuraba ubwiza uburundi bufise niyo mpamvu birakwiye no kuvuga rero ko York company yihaye intumbero yo gushira hamwe aba artiste wavuze ko naje ndi umu artiste ngira ngo naje muzohava munshiramo cyane okay rero muri uno mwanya muriko mukorera ku bisata bitandukanye by'aba artiste mbega kugira umuntu aze muri York uwo bari karumviriza kino kiganira kifuza kwinjira muri York company mumusabiki yo pour le moment ko turakira abantu bose two turakira abantu bose turagusigurira vision dufise hama naho tukumviriza ko keneye kujana natwe
muri ico gihe ca tukubwiye turaguha nimero sinzi ko novuga nk'ingene bantora contact adresse nyene ego contact bashobora kudutora ko ni 69 749 667 iyo ni ushobora kuntorako ugatora ko n'uyundi kuri Instagram naho handitseko Yok Design ariko naho kwandika Yok Company guma wadutoye kuko hari ikindi ntavuze Yok Company nafite Yok Photography reste Yok Photography ni kuvuga turafotora ama evenement hari igihe baduhamagara tukagenda gufotora yego okay mbega no musi muriko murakora mwavuze yuko mugitangura mbega ni igiki mwosaba abagwiza tunga na cyane cyane bakorera ngaha mu Burundi wacu hanyuma muce mugira ko nicahe mwosaba leta y'u Burundi nka Yok Company nk'ugwaruka gwagiye hamwe President wacu niwe yama yabivuze muze dushigikire aba jeune nibwo Burundi bwejo rero turakeneye mutwereke ko ari twegeye ne Burundi bwejo ni muze mudushigikire nimwadushigikira igihugu cyacu kizoba giteye imbere twe kintu twabasaba nukuri ni mudufate mu mugongo kuko twahagurutse tuzi yuko tubizeye na mwebwe turakeneye ko mudufata mu mugongo cyo kimwe na leta nayo nyene c'est la même chose baze badushigikire badutemberere basi bafumi baraba ivyo dukora tuzonegezego cane karibu cane ego mu Yok Company mumaze igihe kingana gute mutanguye gukora twatanguye mu mwaka uheze mu kwa gatandatu niho twatanguye mbega hari ico mwoba mumaze gusaba payeje hari ikigo kijejwe gushigikira imigambi y'ugwaruka payeje hari ico muri yumvira kubasaba la fois passée twaragiye muri Innovation Week hama tumaze kuja muri Innovation Week niho twaronse ide yo kuja muri payeje kuko aba payeje barabidusabye ko twogenda muri payeje bakadushigikira rero ubu turiko turavyiga ego niho basubira kulansa ijya bayita gute ariyo bashira ko ama projet apera projet ego niyo tuzoca tubijamo ego dusubire twibutse abariko baradukurikira aha ni JCTV ni hahandi nyene ikiganiro ni cyakindi nyene nkuko mubibona uno munsi ni ikiganiro gikomeye aho turiko turabwirwa ibintu bimwe bita impano aba artiste bamwe bazi gucapa kubumba urumva ko bakora vyinshi mbega ko tumenyeye abatwari bo babumba ngaha muri kino gihugu abo bita basanga wabutakano muri yoke murabafise ego turabafise hari nabo nagiye gutemberera ryari Gitega abatwa ego ikintu cambabaje nukungina abatwa buguma muri vya bintu nyene urumva hariho nk'aka design w'umuzani yabumba ugasanga ico kintu akubwiye ngo ntikibaho ico kintu ntaco yoshobora mbega erega nico gituma hari iyo company iyo company hari kugira ngo abo bani bashire hamwe bamenye ko hariho ibindi bintu au-delà y'ivyo bari bazi ego nico rero novuga ati sanze bafise ama design make mu mutwe bafise ikintu kimwe ego bya bindi nyene ariko mu gihe tugiye hamwe tugashira inguvu hamwe ivyumviro biragwira ego ahubwo navuze ko hari ikintu nibagiye kandi kuvuga turakora n'amabajo amabajo tuvuge apana kwitara ryanyure guma ryaka cane gutya amabajo agabanya umuco ni bimwe usanga abantu babatama bafukishije amatara mu mashamba akagabanya umuco ego mbega kuri ico nyene c'abatwa no Yok Company mwoba mumaze kubona ico ntimurashobora kwiyumvira kwegera nk'amashira hamwe yabo kuko nabo mpora ndabatumira ngaha mu biganiro barafise amashira hamwe atandukanye kugira barabu kuntu mwobafasha bakagira design nziza zigezweho ico turiko turaciga ego kirimo mu bintu tuzohava dukorera ko muri no mwaka okay nta company idafisa hiva nahija muri Yok Company nko mu myaka 5 uburundi baravuga uburundi mu myaka 5 mu myaka 20 muri 2040 buzoba bumeze uko muri 2060 buzoba bumeze uko muri Yok Company uno munsi mumeze uko ejo muzoba mumeze gute nkifuza kuzoba mumeze gute okay ubu muri Yok Company dufise ahantu hatoyi dukorera nivyo ibikoresho biratugora kuronka kuko hariho ibikoresho byinshi tuba dukeneye ko biva hanze ariko ndizera
yuko mu myaka 5 yo company izo bishobora guproduza ibintu ishobora gusohora hanze apana ibintu biguma ngaha nyine mu Burundi gusa tuba dushobora guproduza ibintu bishobora kuja hanze kandi natwe tumerewe neza yego nimba atari banga mwoba mugerageje chiffre d'affaires no munsi muri yo company mubonamo mwoba mwiha urugero rungana gute ayivyo tuzabamenyesha hanyuma ibyo ni banga ibyo ni banga ibyo ni banga okay ni anakahe kajambo wobwira wasabye abagwiza tunga bariko barabakurikirana ko bafata mu mugongo bakanashika bakaraba ivyo mukora nakahe kajambo tera nakahe kamotera bariko baradukurikira bari ku mpande zine z'isi nsi nakubwiye JC uri muri Amerika arayibona tazi n'Uburusiya nakahe kajambo wobwira bariko baradukurikira d'abord kino no banza kuvuga ikamanze ngira akajambo gatoyi ku bajone bari ngaha mu Burundi avant yuko nja hanze abajone mu ngaha mu Burundi baritinya nukuri baratinya kubahuka basi kwegera umuntu ati basha turapfuye ni mudufasha nibemere bavuge ko bakeneye ubufasha niko gutera imbere hama ikindi naco no saba abantu bari hanze canke babona ko hari ico bashobora kudufasha by'ukuri turakeneye ko muza kudushigikira by'ukuri aba diaspora bacu turabasavye ni mudushigikire muzoba mukora bakumve vraiment nukuri vraiment ni mudushigikire basi mudusuive mudutere intege gati courage nukuri nako kajambo karamaze yego je nivyo nosaba yego hama ikindi nowe ako kijanye na ziya nimero mwatanze urazi ko ibiganiro byacu bigera kure cyane hari nk'abantu usanga batiye agatelefone ruguru akaba ariko arumviriye akaza kubona kino kiganiro akaba afise tara kuko twarabonye kenshi mu ma province kenshi hariyo abana bafise amatara muga ataba bashobora kuya presenter ngo abantu bayabone ngo ndavuga rero kuri kiye kibazo c'akanimero yakavuze mu kirimi c'igifaransa iyo mu misozi barashobora kuba batazi ururimi rw'igifaransa ashobora kubasubiramo akanimero mu kirundi ugira nabone hagize nk'uwoba yakurikiranye kino kiganiro akaba nawe afise taramuriwe ashobora kuvuga ati iyi ndashobora kuyerekana hama ikazogera kure amushobora gushikiriza inomero zanyu mu rurimi twese twumva kugira n'abandi badashoboye kumva nabone nawe urabizi aha rero burya rero je urampaye ikibazo iraza kugurana aragerageza turamufasha sivyo uravuga turagufasha okay hariho 69 yego amajana 749 amajana 667 nizo ego ikiganiro cacu kiri ku musozo ego turangirize ku kajambo kanyuma akajambo kanyuma kahe utashoboye kuvuga muri kino kiganiro wumva utova ngaho utavuze ubwambere ndashimye cyane kubona mwanyiyumviriye ego nakaryo keza ko kugira ngo ibikorwa byacu bishobore gushika kure ndashimye cyane ko banyiyumviriye ko ndashimye ko bariko baradukurikirana kandi bagiye kudushigikira bien sûr ndashimiye cyane ko bariko barashigikira abajene ego kuko barahari barahari ndashimye gose kuri akano kamo mwanteye nkaba nakitavye okay usubire wibutsa abadukurikirana nk'abafata ingendo kuri zisohoka hanze nibacerwa no guhitana akantu kakado bashobora kujana ahantu hanze hazi babasange he bagahitane he ego nahanyene ubwo mushike kuri aéroport bahita kuvyamwa ariko nitwe twenyine duharaho hantu nibaza ko umaze kuhashika hari amashugwa ari hanze ashaniya kwakira vraiment karibu cane rero ego dusubire twibutsa bariko baradukurikirana bafata ingendo murumva yuko ishira hamwe yo company yajuguruye igisata caho bikorera barabararija ku kibuga c'indege aho benshi bita kuvyamwa abantu rero mugira ingendo ingenzi zo hirya no hino ntimuze mwitinye ngo mufate umwanya wo guta muri mise viva n'ahandi murarangurura ku kibuga c'indege murumva yuko yo company iriko iraba ha inyishu yaho kuri ivyo bintu binyaruka
nakajamba kaye kanyuma nawe tugiye gufashanya ibikorwa ushikirije abari ko baradukurikira. Ikintu novuga kubijanye na iyo company akajambo no batekerera ni vyiza, ni ide nziza bagize yo gushobora gufata ko impano zose bozishira hamwe kuko kenshi twese umuntu hari amatara menshi kandi ni vyiza ko n'abavyeyi hari ikintu abavyeyi bamwe badatahura ugasanga umwana afise impano yiwe yo gucapa. Umwana rero ari mu bintu byo gucapa cyane, umuvyeyi akaguma yamubuza ati ja kwiga si bibi, mugabo hariho n'undi mwana amaraso bafise muri we avuga ati arafise amaraso yo gucapa. N'abavyeyi barakwiye gushyigikira abana babo mu mpano zabo. Abavyeyi barakwiye kumekinga sure neza ati umwana wanje hariho tara afise ari umupira yimushigikire. Ni jambo rimwe uvuga ati abavyeyi barakwiye kureka abana bakadevelopa amatara yabo nkuko muri yoko bariko barabigira kandi bakanayashigikira. Yego. Dusubire twibutsa abariko baradukurikirana mu Kirundi niho babivuga neza ngo ubugirigiri bugira babiri. Ari byo yo company yatanguje. Yes. Ego dusubire twibutse abariko baradukurikirana ikiganiro twari twabateguriye na hakirangiriye. Tuzosubira kubatumira mu kindi kiganiro aho tuzoba twatumiye abandi batumire canke mu kindi kiganiro aho tuzogendera yo company tubereke ivyo bakora mu vyibonere amaso mu yandi. Murakoze.